kugira ntanga karorero k'abantu badakora bitwaje imyaka. Ugira kimwe aho kugira ubusa ariko ukoze ugakora abantu bakabona kuri ku kivi biba vyoroshe n'uje akasanga uri ku kivi akagufashiriza aho uri. Se utuntu twinshi utugenegene twinshi niwe yaciye mu tuntu twinshi. Ikibazo ca mbere nagira ndababaze, sinema mwabonye ibikorwa bitandukanye, kira muntu afise icyo atandukanye ko n'uwundi. Ni igiki ushaka kwiga kuri abo? Kuko wowe baruta byinshi, uzokwiga n'ibindi. Ni igiki uri kuragerageza gushimbire? Kuko evenema ya kabiri yiyi uzovuge twahinduye iki twongera muri iki. Ni igiki ushaka kwiga wigishe n'abandi? Murakoze. Kuba ndi mukuru mu myaka ntibivuga ko ndi mukuru ku bwenge. Ubumenyi n'impano, ubumenyi n'ingene Imana yadutandukanije. Icyo ni kimwe. Icyo nifuza nuko muri entertainment za sinema n'izindi twogira visibility. Visibility ni uburyo bwo kwamamaza ibintu byacu imbere y'uko biba. Icyo nicyo mbona tuzokosora ubutaha. Nicyo nifuza ko habaho visibility nini, ukugaragara kw'igikorwa kizoba ku buryo n'utazoronka umwanya wo kuza ariko abazi ko cyabaye. Tugashobora no kugishira ku mbuga ngurukana bumenyi kikaba en direct, n'uwagumye muhira akagikurikirana ku mirongo. Cyo niki. Ikindi cya kabiri, jewe sindiko ndakora sinema kugira ngo nsumvye abandi. Oya, ndiko nkora sinema kugira ntanga karorero k'abantu badakora bitwaje imyaka. Ngo jewe ndakuze ngo ntacyo noba ngikora. Sivyo. Kuko unebwe uba uriko wigisha abajene kunebwa. Utagize icyo utangaza ntacyo uzosiga. Kuko turiko dukora dukura tugenda, ariko bazovuga bati yari yakoze ibi ageza hariya, natwe turadugije isemu. Icya gatatu, kubikundisha ugwaruka n'akazi keza sinema. Sinema kwanza nkuko yabivuze harimo komedi, harimo guteramisha abantu, kuko na kera bayagira ku migani. Urashobora gufata umugani ukawushira mu mashusho ikitwa sinema. Ivyo rero bizofasha societe y'u Burundi kuronka icyo bakora. Kuko ndirimba kazoza keza ntikari mu ibarabara. Abantu baravuze ngo none ko atakazi turonka kandi twarize. No, ntabwo umuntu yiga kugira bamuha akazi. Umuntu yiga kugira amenye ave mu bujuju ace arondera icyo akora. Societe y'u Burundi gituma turiko turigisha lo sinema nuko benshi baja muri sinema tukabakira, ariko twasanze bose bazi ururimi rumwe, bavuga ikirundi gusa. Iyo mubwiye tuvuga igiswahili ngo yango jenzi ikirundi cyonye ntiyiga, kuko mu ishuri barigishwa igiswahili. Umubwiye uti tuzokina mu gifaransa ngo nta gifaransa ntiyize, kuko biga ikirundi n'igifaransa n'igiswahili n'icyongereza. Urumva rero nicyo gituma tuja mu maformation dushaka tubigishe gukina, tubigishe n'indimi, ku buryo omwe niyo atoba ruvuga cyane ariko bamuhaye script ni ukuvuga sinema yanditse, bijya abisome avuga ati je suis, aca bisubiramo ati je suis, azoba kinye mu gifaransa. Nivyo dushaka. Sinshaka kurambirana, ariko nshaka kwerekana ko l'union fait la force. Na kudra twarabivuganye, tugiye hamwe nta muntu tuzokwangira kwaza mu bandi, bose bazoba bahawe karibu. Dukorere mu runani rwo kugira ngo duteze imbere entertainment ya sinema, n'abazoza mu nyuma basange twasize ikivi heza. Nkuko Zira yabivuze n'uwa kera. Ntumubone ngaha ngo ntakuze mu myaka, kuze mu bikorwa. Kudra ni muto mu myaka, ni mukuru mu bikorwa. Kuko urumva yaciye muri Tanzania arakora, aca muri Kenya arakora, iwawe Kinshasa yarakora. Ni ukuvuga rero ko aha tuzokora nk'abakora muri Eastern Africa Community, ntituzokora nk'abakora mu Kirundi. Nico gituma ku mwanya
dutegeza kuzokurikiza umwanya kujya vyanditse. Nitwavuga tuti tuzotangura saa 9 dutangura saa 9, kuko iki gikorwa twagishatse kuva kera tukivugana na Marahaba ntiyabonetse kuko sale irahari mu Kinama yo kuzoza twerekaniramwe amasinema, ariko ubu harugaye kubera impamvu nari buvugire ngaho, kubera Shabani si hari, kubera impamvu abajournaliste bamwe bazi. Turarindiriye rero avi Dubai mu Buhindi aze turabe ngene tubandanye ico gikorwa, ariko igikurikira kudaraza kuvuga aho kizabera kuko sije ntegeza kubitangaza, ariko nukuri ni gikorwa cyo gukundisha abafana bacu sinema no gukundisha abakina ubwabo sinema, kugira ngo nayo ma subscribe yavuze n'ama views tuyaronka ubwacu tuyahanahana imbere yuko abafana baza muri uwo muci. Ico mpereje ko rero nuko nifuza ko mu mafilime tuzoza turakina dushiramwe abana bakiri bato, nka kujya i Buraya mubona babikora, nimba ari ishure twemere turondera uburyo ariko tukinishe nk'abana 60 bari mu ishure n'abigisha nibiki biboneke ko umengo turiko tuja mu kuri gusumba kugira utugenegene, kuko ivyo dukora ntibikiri utugenegene, nibikorwa n'akazi, kuko abagakora neza baramaze gukora ku madolari, ngaba bamaze gukora ku madolari, je sindayakorako n'ubundi asa n'amadolari urumva basa nayo aramaze gukora ku madolari kubera ibikorwa. Nico gituma natwe dushaka ko abana bacu bakora ku madolari n'ukuri kandi vuba. Nico cifuzo canje, Imana ihezagire. tumuha amashi menshi. Urakoze cyane Mr. Ismail, urakoze, ndagushimiye. Bivanye n'iki gisata turimwo mubifisemo ubumenyi bwinshi, mukeneye kubiteza imbere, niyo biya imbere yanyu, nico mukeneye gushikako. Umwanya muriko murawukoresha, muriko murakora n'ibindi bikorwa, twizere ibindi bintu byinshi biriko biraza. Ego mwizere ibindi bintu byinshi biriko biraza, kuko jewe umwanya munini ndawumara bankenera mu yandi matimu. Nk'ubu umbwiye ejo bariko bambwira bati hariho igikorwa uzoja gukinira mu Rumonge, hariho igikorwa uzoja gukinira Igitega canke Ngozi. Nari nifuza rero ko tunyuranganamwo turi benshi, bamwe tukumva itimu iri mu Rumonge, iyindi iri Ngozi, iyindi iri atari kurindira ngo Gaposho niyava Ingozi ngo nawe ni wazoze. Tube turi benshi dufise ubwo bumenyi tunyuranganamwo, duhura rero tuvuga experience twaronse. Urumva ko hakiri handicap, aracari ikintu cyuko abakiteri baracari bake, abakobwa bo barabizi ko imiryango ntibarekura, haracara akazi ko kusigurira imiryango ko abo bakobwa bo bareka bakaza kudufasha gukina sinema, kuko sinema n'umuryango, papa mama sogokuru, tubone ba sogokuru bakina, abanyogokuru bakina, kujya ubona nk'abashinwa n'abahindi babigezeho. Apana ko bafata umushatsi bakawusiga ipudre no mu bwanwa bagasiramwo ubufu kugira ngo agaragare ko ari sokuru, afata akabando, oya akaba ari umusokuru wa vrai, avuga ikirundi ca vrai. Wabonye hari sinema yanjyoheye jewe, yujya mugabo yavuga ikirimi cy'ikirundi akakivuga ukundi, ngo iyi nzoga ndayinywa ni mama, urumva kaza karakantu kakanovera, ari uwundi kumbure yabikinye usanga bitojyoha nkuko we yabikinye. Tugire diversité, tutandukane ariko twuzuzanye. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ibintu byose muvuze biko birumvikana, twese tuko turabitaho kuko ni ibintu urumva iyo umuntu yaravye film akumva no majambo mwavuze byose ni ibintu bigenda bikurikirana. Muhera mikro mwene wacu hariya namahoro chef. Ni sawa Mabru. Ego turaryohe kuba turi kumwe nawe. natwe Akabazo nagira ndakubaze nawe wewe, watubariye nawe umaze imyaka myinshi uri kurakora muri iki gisata, ingorane muhura nazo ni nyinshi, sponsor irabagora bigatuma akazi kadatera imbere, ariko nubwo babagora muragira bikeya mukoze. Aho nyene turaho nyene urumva ha sponsor kuba nataye, ariko mukabandanya urumva muri tanga cyane, murashira mu bitaye yanyu, inguvu zanyu, mugakora kubera ibintu bitera imbere. Ni giki rero aho nyene mwo muri ko murashaka gushira imbere, kuko bera abantu bakibone hama ya sponsor mugwanira iboneke, akazi kabe keza gase neza,
gashike kure. Ni igiki mwobo muri ko murashira imbere kubera ya sponsor, ya visibilité, ya monétisation ije ahagaragara? Cyo dushira imbere cyambere na mbere n'ibikorwa. Kubera hari ibikorwa uko biba bimeze kose bitera imbere. Kuko bavuga ngo ugira kimwe aho kugira ubusa. Ariko ukoze ugakora abantu bakabona kuri ku kivi biba byoroshe n'uje akasanga uri ku kivi akagufashiriza aho uri. Kubirutwa nuko kwicara ukavuga ati ndindiye uburyo buzoza amanywa. Ni kuvuga mu ijambo rimwe ni gukora nuko nosaba izi nshuti zanje ngaha twicaranye ngaha tugakora tugakora mu matimu yacu, tugakora n'igikorwa kimwe kiduhuriza ko twese twitondeye kikaba kiri professionnel gusumba bya bindi dukora. Kuko uravye hari ukuntu tunegrija ibikorwa byacu kandi ugasanga ntitwari dukwiye kubinegrija. Ugasanga muri filmage je ndabizi we nawe uzi kumonta cyangwa uri umukadrere, ugaca bikunanira kumpamagara jewe nzi cya kindi wowe utazi. Urumva kugira dutere imbere wari gutegereza kumbwira ugati ema ingo raba kino kintu kimpagararire muri no kote hama nanje nzogufasha muri ubu buryo, fasha kufilma ino filme nanje nihaba igikorwa ushaka ko ngira montage neranyateranya nzoza kugufasha. Cange narahije kugura filme fasha kugira sous-titrage. Arabye nka filme zerekanywe ngana sous-titrage zifise. Urumva kandi ugasanga ni ibintu nzi cyangwa ugasanga ujyarabizi kandi ugasanga twobikora. Ariko kwa kundi hatabaho collaboration ukacusanga ntituri turabikora kubera atako collaboration ihari. Rero hakeneye kwanza nawe dukora ku giti cyacu yuko twoshira inguvu hamwe tukakora ikintu kiri presentable. Kuko nitwafata tukavuga ati reka dukore filme y'iminota 20 yonyene turi abantu bane, nzi nguvu zanje nzi nguvu zujya tugashira hamwe tukavuga ati dukore filme ku buryo uzoyibona iyo filme azovuga ati wow. Tugakora ikintu gitera imbere. Kubera jewe akungeze muri filme simviza ngo nkine ngo bambone oya, ahubwo mviza gukora filme itazovaho izokwamaho. Kujya tubona Gito ya Ngabo Leonce tukayiraba ni filme yo muri année 90 ariko kugeza n'ubu urashobora kuyiraba. Kujya turaba na wewe hariho ni filme muri 2005 2006 uko aize 20 ans ibaye ariko uyiravye iravuga ati ni filme kandi nta filme turaronka mu Burundi nk'izo. Urumva nta filme turaronka mu Burundi nk'izo. Dufise filme mu Burundi zisha kuri 3 zonyene, Gito na wewe n'iyindi yitwa Mashoka. Izo nzo filme ziri professionnel dufise zegukira Burundi. Izindi nazo usanga na makorabo gusa abarundi baciyemwo, hari nk'iyitwa Africa United Ngabo Leonce yakinyemo se n'zingahe sigwacu yindi ya football. Africa United bava mu Rwanda bagiye South Africa.